ndetse ubuzima yigiwe iyo yatanguriye na biografi yiwe n'ahageze uno munsi yarakoresheje igihugu siko yaragerageje yaremeye araccepta sevure ntushobora kumbwira umuntu yari umurokozi w'amabuye yajya mu yarara kuraba ukuntu yirirwa ameze ariko uno munsi akaba ari umwambasaderi wa Primusic, uno munsi akaba ari umwambasaderi wa Iconnect rero, uno munsi akaba ari umwambasaderi wa Smart. Urumva uko kuntu atangura ibintu atanumva mutahura nuko bizohura nayo d'abord icya mbere il faut pas trop réfléchir mu gihe watangiye akantu kakakunanira ukatembagara gatoya niba yumvira cyane uzokwiyumvira ukira mu ibarabara kuko utabizi kandi usanga rwose mbere uhagarika kuko niba yumvira cyane bizotuma umara umwanya wose kuri ya shiki wagira kuri kandi bitagenda neza unanirwa no kwiki no gutegura ejo hadoza ibara unanirwa no gutegura umunsi wawe w'ejo uzogenda gute ibyo vuba turafashije mu gihe ikintu wabonye ko kitagenze neza parce n'icyaba kitagenze neza iyo bisubira inyuma byatewe n'iki kugira ibi bintu bibe byagenze icya kabiri il faut accepter vivre le présent abantu b'iki gihe iyo agize échec arayigira muri uwo mwaka ukazasanga muri demire akayigira demire seti akazorinda hagera muri demire venti akiviva ya échec yabayeho kandi ibyo si byiza esike kuri kuba ufite échec muri demire bangoze demire kenzi demire venti ngo biba muri bya bihe bitaraye wayo oya parce ubu ni muri demire venti. Hey guys, asokora mutakanda yakunze Black TV mutumbereye hose gwa kumwe tubakunda wese atakabungo Black TV akabungo.com Instagram na Facebook nco kimwe iyo ni website yacu iyo ni Facebook yacu ni Instagram yacu ni YouTube cyo dusanga cyangwa ari hose dusanga tandukanye obanga uri mu gihugu cy'u Burundi cyangwa uri hanze igihugu cy'u Burundi kudukurikira tango mazini right now ndi muri kaminuza y'u Burundi aho tuhuye n'umwe yaje kwitaba inyigisho zatanzwe n'umusozi mumenyereye cyane sinijya twamwakiriye muri Black TV sijya kabiri kana ashaka asoza kuri izo conference yigisha nari ivyo entrepreneurship cyangwa leadership we nawe ushaka kumuronda nawe ndetse muza kumubona mu kanya ababwiye byinshi ingene impamvu avyigisha kumva ko hafise umwe yakiriye inyigisho muri ubwo rukundo nyene akunda gutanga ku gihugu cy'u Burundi kandi muramutse agiye kana twidondora atubwira byinshi kuzabwiye ndakuramukije ndakuramukije nanje meze neza ego nitwa bande Sonia Hakizimana muzamukoreye iki bon inkuru twanje two kwisumamwo bisanzwe to kwisumamwo buza bwa gatoyi waraheje school canke ego ndafise diplome ya AD muri electromechanique nahejeje muri ETS okay AD ni secondaire ego university bandanije moya sinaronse amahirwe bisigura sinahuye fresh kutaronka amahirwe manota ego amanota ya exit ashobora kumpermeta kwiga muri leta hamwe n'amahera yo gushobora kugenda kwiga muri prive kutize leta wiga prive na byo buza gukora twawe uko twana ko twana nta curonka ko bon utwo twanje ndiko ndavuga si gihe kinini yakihaciye ntagoye kudukora na mezi 6 yonyene kandi naho biri uko sikuvuga ngo ni ibintu bizana amahera fadika ku buryo novuga ngo no bipangamwe umugambi wo kuzokwiga kwishure nitumfasha ku munsi niko no bivuga dusanga muri conference we nkawe nk'umuntu yaje muri conference ya Saidi wewe wakuye ikinyigisho niya warose inyigisho nini yanarose muri conference ubwa mbere hoho bivanye na teme yari ifise teme y'ukungene dushobora kuvyifatamo ku ntambamye umuntu agenda ahura nazo kubisanze abantu twese twa dufise umugambi nzokora iki nzokora kiri ariko akenshi niyo uhanuje umuntu
abantu bakunda kuduca intege ahubwo ati sha uwo mugambi nanje narawukoze ariko vyankiye hanahana uwo mugambi ibyo wapi birahomba sivyo kaje usanga bigenda bidekoraje umuntu ariko nko twavyumvise muri iyi nama igihe umugambi wanse nkuko bagiye bisigura apana kubona ko ari wewe ubwawe wananiwe ni uwo mugambi wanse kumbura uwundi urashobora gukunda ko nabona ko ari wewe unanigwa hariho n'abantu baca bishiramo ngo je ngo mfise imikoshi ngo nagize ibindi bigo vyaranzwe usanga biciye mutuma yicara rero ikintu nungutse nuko ntakwiye kubona yuko ari jewe nananiwe ahubwo nkwiye kubona ko ari uwo mugambi hamandabe byanse kubera iki noryohora gute canke nohindura uyu nkawureka nkaja mu wundi ko n'uyu mugambi nakubwiye ivyo bintu by'ibitumba ko turakora twarigeze kuwutangwana n'abandi twari au nombre de 6 ariko ubu dusigaye turi 3 gusa kandi abo 3 bavuyemwo tutaranamara n'isomeye nimbwe turiko turakora ubone wowe projet za office nizo zibitumbura gusa nta zindi bon projet mfise ni nyinshi gusa nuko usanga bon izindi sindazishora kuzikora bivanye n'ibintu by'imitahe usanga mvuga ati ibi ndiko ndakora n'ivya sinashora kugira epargne nkaziganya ku rugero kanaka ndafise n'ibindi byinshi nifuza kuzokora mugabo usanga bigenda binsaba amahera niyo rero ndiko ndarondera ubu kugira ngo nzoshobore kuzandaja muri ivyo bindi abakobwa keshi bakunda babona abanebwe ntibakora bishinga gusa barindi ivy'umuhungu bazanira iyo umugambi wari kurawukora ukora ndo bakobwa canke uri wenyene abandi bahungu bon kubisanzwe ego la majorité vraiment mugwi munini w'abakobwa nuko babitahura ariko hariho bakeyi bumva yuko bashobora kubaho bibeshejeho bonyene ubwabo ko nkaje kungene ndabitahura bon jewe nsanzwe ndi umuntu asoma Bibiliya sivyo ni kuvuga ndavye muri Bibiliya nivyo Imana yahaye umugabo hole yo gutunga umuryango ku buryo mbere ivuga ati umugabo ataronsa umuryango w'ivyo ukeneye ari hanyuma y'umuntu no kwizera atizera umugore nawe kuba umufasha wiwe rero tunayaravye no kuri ibintu byo muri kahise mu bico y'u Burundi usanga byo bimenyerewe yuko umugabo ari wagenda guhiga ubuzima mukenyezi nawe ni kwitwararika ivyo mu rugo abana niko byari bitegerezwa kumera ku bisanzwe ariko tugiye kuraba igihe kigeze ukungene ivy'ubuzima bigenda bigorana biba ngombwa yuko nababandi bitwa ko ari abakenyezi bari bajeje gusa ivyo muhira bahaguruka bakagenda gufasha kuko ivy'umugabo aronka usanga bitagikwiye kugira ngo bitunge umuryango remaze kugira izo observation naciye mbona yuko ntimenyereje gukora ubu ntaravyara umwana bizongora canke naho nje sigara ndabikora gusa kubera umwana yandiriye ko reka niruke nje kurondera ko ndonka igitumbura ciye umva ndabikoze gusa kubera iyo pression y'umuryango y'umwana bwa ati nta kundi ndibugire sinzo ndabikora ndabikunda ariko narabimenyereye biraba vyiza ikindi kandi fatse nko karorero k'ibintu biherutse kuba hagene wacu ku matafari hari umugabo yishe umugore wiwe na wacu araja kwiyahura ndibaza batari bake baravyumvise yari umubanyi nyene tubana gutya mwikete yanditse yarasiguye ibijanye n'amaheri uwo mugore yamuririye biboneka ko ariyo yamuteye agashavu karekare avuga ati sino kwiyahura ndamusiga ku isi kandi ariwe yahombeje ivyanje yari amahera yanjye eski uwo mugore yari kuba yariyumviriye vyo gukora akagira amahera yiwe kumbure haraho atari kuhombya amahera nkayo yose ko nawe ariko afise yiwe yifashisha rero wamenyereye ko nimba ari amavuta nimba ari kotexe nimba ari ikintu cyose ukenera gihabwa n'umuhungu cyangwa gihabwa n'umugabo uramubera umuzigo kwishimira kuba gufisa ahubwo akabona ko uri umuzigo umuremereye kuri we rero kumenyera gukora bica biba vyiza nka je ndi umwana w'umuhererezi wacu mu baninzwi uca wumva ko umuvyeyi yanyibarutse bahageze inguvu yatanguye afise igihe yarera umwana wa mbere ifuri wacu atariza gifise ubu onye rero nto kwitega yuko ivyo aba yarakoreye bakuru banje nanje hageze arashaje dashobora kuba kibishoboye nkuko yarabishoboye bwa mbere rero ivyo nivyo vyaciye bituma mbona yuko kugerageza gukora umuntu akaronka tukitwa kwibeshaho bari vyiza bivaye n'imigisha bahaye n'ivyo kurakora wewe intambamyi ubona zo mu vy'ikoko n'ibiki intambamyi za mbere nuko kunyene habaho ivyiyumviro by'abantu bishobora kukudekohaja sivyo bakakwereka ati ivyo bintu wewe ukora ivyo bintu bikora benshi none wumva abantu bose babihereyemwe abantu bose gwatembereza ibitumbura aho kwera uzokura iki hariho n'uburengana ngo cyane ibi bintu byanyu rero ngo hamurunguka urumva ugasanga hari ivyumviro by'abantu bakoreka mengo
uri kukorera ubusa ni kuvuza uri kura urata bigashobora gutuma bishobora gudekohaja canke naho ugasanga abantu batadutahura ni kuvuga bene amasoko abo ku mabutike canke abantu duha ibintu nk'akarero nk'ubifarine yaraduze je natanguye gukora ifarine igurwa 41,500 ariko ubunye muri iyi minsi yarigeze kuri 60,000 urumva ko iyo difference ari nini rero hari igihe aho ku mabutike batadutahura bivaye n'igitumbura tubazaniye kungene kingana akavuga ngo ni gito ngo abakiriya ba chance ora abakiriya bo bari mu mihana yabo ivyo vy'ibiciro vyaduze ntavyo bamenya wowe rero wo ku butike ni ubizi ni ufise kubasigurira ati erega ibintu vyahindutse bisigaye bimeze uko ko umusani hacabona ikosa kuri twebwe twagikasa ahubwo babone yuko ari ibintu vyahindutse dutegerezwa kugenda duhuza navyo inyuma y'ino conference wobona ugiye gukora iki bon ikintu ca mbere ho naciye mbona ndumva mfise muri jewe ikintu cyo kumotiva abandi ese yo tabigeme bagenzanje kugira ngo twumve yuko gukora atari ibintu vyahebewe abahungu ahubwo natwebwe dushobora kugira ibikorwa by'iwacu dukoze hama ikindi kintu nabonye nungutse nuko umuntu naho yoba yarose ikintu akora akavuga ati bunda amaze kuronka amahera kanaka mbesha hadakwiye kugarukiriza ngaho umuntu akwiye kuma yiyumvira gushika kure none ko ngeje jaha no ryohora iki kandi kugira ngo nisununure gusumba nkuko n'abandi baduciye imbere bagiye babivuga usanga aho batanguriye batagumya aho nyene bagumye baduga bagerageza reka ndagushimira cyane murakoze nawe ndakwifuza mugomeje kwezi kwa murakoze great tukati kubona umwe yaraningana muri no conference musanze mwari muzi twabwiye kuva kera yuko izo binga mu kigo c'igihugu gikuru ca kaminuza y'u Burundi uraka ndi kumwe n'umwe mu bigisha novuga sinzi gisata n'icari ariko atwibwira reka ndamutse amaho neza mahoro umeze neza yego tumeze neza yego mwitwa bande banyita turi mu umwe Prosper wa Sadiki wa Saidi ego ni mutonya wanje uri mukuru wiwe ko ndi mukuru wiwe mutosaze ngana muri maje muri conference ariko je shaka kubabaza ari hanini shaka kubabaza mu bisanzwe bya entrepreneurship canke leadership byose usanga binajana rimwe na rimwe wowe ivyo biso vyumva gute entrepreneurship hariho ukuntu yugiye mu bitabo bakivuga bijyakwa no kujana na leadership akeshi bakunze kuvuga ko entrepreneurship ari ibintu umuntu avukana kazamva ngo nakarazi kudandaza ngo nakarazi gutegura umugambi akome nkaho ngo nibivukanano ariko entrepreneurship ni ibintu biga ego hari umuntu aba afisanganywe impano muga aciye ashira ko rero nabijya bintu byo kwiga acamenya ukuntu akora iyo entrepreneuria neza ni kimwe na leadership ari abantu bavuka kwera ubona ko ari abarongozi mugabo cyashira ko nivyigwa ukabona ko barongoye neza bakurikije amanorme aba agezweho nibihe yego unye Saidi ari mutoyi wawe kumwayivuze je ndamuzi kuva kera izigihe ndamuzi ariko namwe hamwe nka mutoyi wiwe nka mukuru wiwe ushaka kumuvuga kwiki kuko turazi yuko beshita ngo bamumenyere ngatume ibigane bitandukanye ariko nabe nk'umuntu muvukana ndazi ko ahica umuziko ego uyu Saidi Baseka Viane ni mutonya wanje naza ko ankurikira ugira gatatu n'umuntu yakuze cyane akunda ibintu byo guhiga ifaranga abari muri conference yavuze ko no kwiga we atasa nk'uvyerekwa cyane mugabo ari je namuhinda cyane je nkuko nari je nari umwana mukuru muhira narabitaho cyane batonya banje nkamwereka ati turaba twige turabe ko natwe twoba nk'abantu ariko mu nyuma hageze kuja muri kaminuza jico je nanje nari mpejeje kaminuza ndibuka ko nari twe dufise n'ikibazo mpira ko je ntone nkeza guhunguka yarambwiye ati petit frère je ngiye kwishure ngiye Bujumbura turazi ko tanumwe dufiseyo tije ndagiye ni wumva ntago telefone uzumenye ko kaciye tariko jewe ngiye kugwana rugabo ashitse ndibuka ko hari muri 2012 si je me rappelle bien gushika ico gihe arinde ahura n'ingorane yagize accident nta munsi numwe ari bwigere ambwira ngo ndamurungikira ikaramu ndamubaza arambwira ati reka leta nshitse yo nasanze hari ukuntu nshobora kubaho nkoresheje ubwenge n'amaboko ndafise utuntu nkora muri campus kandi turambeshejeho nico gituma wona nta telefone yanje vraiment ahubwo uze uraraba n'abavyeyi ko hari ico bakeneye uze zombwira mu nyuma yagitsinza aragira accident canibaza ati vyiwe biraheze namva ko agiye kungora mugabo no muzi nibaza ko yarakoze ibintu vyiwe iyo entrepreneur harimo arigisha nibaza ko si ibintu asoma mu bitabo gusa ni ibintu akora
yego nibaza ko ivy'ubu bimeze neza. uvuze uti mwize hanze mudaci Bujumbura vya bimeze gute singa ndabitaho. Ego kubera bivanye n'ibihe Burundi bwaciyemo twe twakuriye mu nkambi z'impunzi numva rero jewe ahanini amashuri yanje nayize yose hanze. Ego nayize yose hanze apare ko maze guheza maîtrise nararose akazi muri kaminuza y'u Burundi mu nyuma ndiko ndagira doctorat nyene n'iyindi hanze rumva rero kuri kaminuza y'ubundi nahize cyane. Tureba kuri conference ubwayo kuko niyatuzaye ngaha anya wowe nyine wumvise conference nyine wayibonye nyine yigishije tasigamye mu yareka yigisha nivyo yigishije nkawe twege tukure vy'amaraso dushe vy'umuntu yaje muri ku participer nkamwe bwe ico yigishije mwe cabaye cigo nyabaki. Iki ni no mu bibazo na shushe nk'uwunganira nicyo nashatse kubwira. D'abord nashimye cyane ko aje kugikorera ku banyeshure bo ngaha kuri kaminuza y'u Burundi akaba nawe yize kuri kaminuza y'u Burundi. Ikintu aje kwigisha ni experience qui a vécu donc yabayemwo yaje kubereka ibintu bishoboka ntabwo ari ibintu byo mu bitabo yaberetse ibintu yakoze amasabune yaberetse ukuntu yababwiye yagiriye témoignage y'ukuntu yabayeho n'ukuntu arimo arakora uno munsi arabereka ko ishure uno munsi abanyeshure barabona ko bari mu ishure akibaza ko vyaheze ko ishure nyaryo bazoritangura bahejeje ishure tibazomenya zotangura ishure nibaheze iri kuko bazohura n'umwarimu mwiza aho hanze bitwa isi azobigisha ku munsi ati rero icyo nacenda bishimira kandi uyu nkuko navuze ko yize ngaha ni n'umurundi ibintu ababwira ntabwo ari ibintu byo kubabwira ati urabona ushaka gutanguza miliyaridi z'amadolari oya babwira ati ushaka gutanguza mu mutwe hawe ukaba ufise amahera mu mutwe ari mu mutwe ukaraba ku noneho uyemprime ukayashira kuri tere ukoresheje uburyo buke ufise nk'umurundi. Ego ni conference nashimye cyane ikindi kana ishimiye ko ivyo donc ibintu nka materiel yabaye nkenya ahubwo habaho pratique abereka ukuntu ibintu bikogwa no kuntu we abikora. Nca ndongera ndashima ko haci habaho nabandi baba barashoboye gukurikirana ibiganiro vyiwe ku maradiyo yagiye arakoresha basa nk'abakora ivyo bintu abandi baramwegera bakaba bafise nabo ico bamaze kwigira ko kintu janye no na entrepreneurship. Nikibosa mu isanzwe muri rusange ko ndazi yuko ibintu mene bifasha ugwaruka ugihugu rufasha ugwaruka ugarusha gutera imbere ugwaruka rutera imbere ufasha igihugu nigikusha gutakamo abantu bakatwikira muri rusange. Ego ikintu tera kamo cyane cyane mfatiye ku banyeshure bari muri za kaminuza n'abandi bari mu zindi nivo nuko akwiye kumenya yuko diploma n'urupapuro ikindi kandi kuba ufise diplome ntabwo bituma uraruhiriye ntabwo bituma uraruhaze ariko kuba ufise mu mutwe hategura gukoresha diplome niho heza. Ikindi kandi no hano urugwaruka nkuko n'abarongoye igihugu duhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu ukuntu aduhimiriza kuja mu makoperative agahumiriza kandi abantu bize kugira cyafashije igihugu nibaza ko mu kugifasha ari ugutegura imigambi bakayitegura bakirugwaruka kugira haze hagere ko bakura basaza bafise ico bagejeje ko n'igihugu cacu kuko hari ibintu dukunze kuvuga ngo abarundi ngo tugwira ngo kubwinshi ngo turi benshi ego turavyemera turi benshi kandi turagwira bivanye na superficie dufise mugabo ntitwibagire experience abashinwa n'abahinde bafise baturusha kuba benshi bafise na jeunesse ari nyinshi mugabo kubera ugiye mu Bushinwa usanga akazu kose gahari ari entreprise ibikwashu amakirida ibipesho by'impuzu mugabo twe mu Burundi ugasanga nta gihugu kizima nta nahantu dukora basi nibikombe vy'ibumba giwacu ngo tubikoreshe. Ego nico no hanura bagwaruka ndabashimiye cyane murakoze namwe. Ego merci. Anyway nkuna zikubabwira ndi muri Université y'u Burundi canke mvuga ikigo gikuru c'inyigisho kaminuza mu gihugu c'u Burundi aho habera inyigisho zatanzwe na nyakubahwa mse mumenye ngasi rya mbere Saidi mu bigano bitandukanye twamukoresheje murabizi ni rya mbere kandi sinjya kabiri no musinago batuyagire vyinshi vyekeye ino tunayikara kwa amaswe uherutse tubwiye ko azogira Burundi bwose mbega yayiko cyane yarakora mbega ni nyene karakora ducange meze gute reka tumwakire neza ko ni rya mbere ndakuramukije ndakuramukije biye meze neza. Ego ni sawa kwenda shimwe. Ego ibisa munezero imisi yose toujours happy. Anyway karibu cyane. Merci beaucoup kandi ndakwifuriza nawe kumera neza kandi ndabona agiyeho. Ego ameze neza. Ego okay ino musugusanze ngaha muri Université y'u Burundi aho waje kugira conference wigisha
abajene b'abanyeshuri ngaha muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo bashobore kuvamo ikintu kimeze neza ejo canke ejo ko urazi yuko ubuzi tubwironderera n'ubwo muri igihugu kitubwira tuti tufise n'akazi abuzi batanga ariko natwe tukeneye kugira ubuzi bwacu ino conference wateguye uko yateguye ngaha muri kaminuza y'u Burundi nayiteguriye ngaha kuri kaminuza y'u Burundi kuko uno musi tariki 5 z'ukwezi kwa 12 bihuriranye n'umunsi mpuzamakungu wagenewe ukwitanga Journée mondiale de la volontariat. Nico gituma navyorganije ko nanje ivyo ndiko ndakora ndiko nditanga nta mahera ndabisabira ndigisha kugira abantu ndebe yuko ntosiga ino si uko nayisanze ntosiga runo rwaruka rwaje kwiga muri kaminuza ngo ndarusige uko narusanze ndarusigiye ikindi kintu nk'umuntu yitanga umukoranabushake hama ni mu ntumbero muri entreprise iwacu ijyada keza twihaye yo gutembera igihugu mu ntara 12 twigisha imigambi itandukanye twigisha amateme atandukanye ajanye na entrepreneuria ahimiriza canke ahatira ugwaruka kuja muri entrepreneuria ivyigwa bitandukanye bigiye kuza biratangwa yego twahora tunabitanga ariko ubu tugiye kubitanga dukurikirana ugo rutonde rwo ntara 12 no kuvuga buri kwezi tuzoba dufise ikigwa mu ntara imwe mpaka umwaka twihaye uhere hama mu mwaka ukurikira duce tuza rero tureba mbiga mu byo twigishije hari habamaze kubifata ko akarorero duce rero dutangura kwigisha imigambi nayo itandukanye izoherekeza ivyo vyigwa ni ibintu turiko turakora kandi bizogenda neza nivyo vyitwasaze munye canke ibinye mwabaye mubikora kugira ngo uko no musi nyene wahariwe kwiteza imbere oya uno musi niho twariko turagira ouverture solennelle intangamarara tuvyugurure neza abantu babimenye yuko ivyo bintu byatanguye kuburyo nyimba ari umubura amatari zo telefone tumubwira ati turakeneye gwagwaruka riko rondera akazi ko tukwigisha ibintu binibi twarabitanguye birazwi uno munsi niho tugishize ku mugaragaro twahora tubikora ariko tukaba twabikora tutaragishira ku mugaragaro uno munsi rero yari ouverture solennelle nico gituma twakikoreye muri kaminuza y'u Burundi kubera niho hari ugwaruka gwishira riko ruragira entrepreneuria burya hari abantu bibaza yuko kugira entrepreneuria ari gusohora produit ari kugira ikintu niyo uri kuriga uri kurinvestisa uri kuragira entrepreneuria mu bumenyi iyo rero utamenye nyene ubwo bumenyi buzokuvyarira umusaruro nico gituma umaze amashuri uca wicara ukabona ico wokora kandi wari kuriga none wari kuriga iki ariko ni intango duhereye turuguruye neza na neza intara ya mbere izokigenderwa mu kwezi kwa mbere ariko rangine mu mwe mwatanguye ninge abantu bavyitabiriye ngene bashe kuko keshi kurigisha nk'ibinye kugira umenye ko batahuye ubibona mu bibazo canke ubone ko bagukurikirana we ko abangene babitabona babitaho ko bavyifuza we canke uvuga uti arakari kabutse ego je kubwanje novuga yuko abaje abitavye batahuye nkuko nabishaka ariko ikindi kintu nacyo cyabaye ni contrainte y'umwanya ni contrainte y'isale nariko ndabikoreramwo hariho n'ikindi gikorwa cyayi kimirije urabona ko twahejeje hari habari bagisaba kuvuga nukuvuga nyimba barinze bemera kuba bashaka kuvuga bari bafise icyo bungutse rero kubera bari bashitse bamaze kusaba ibibazo kuvuga gusaba ijambo nukoreye rema ico rero nipfuje cabaye ate kuko ni mw'ivyo bibazo nyene nagiye menya umwe wese ijagona uno munsi ngaha muri kaminuza urabona ko nazanye teme imwe ivuga ko gérer l'échec de l'entrepreneuriat ni gute umuntu ashobora guhangana n'uru ruhombo n'amaeshek umuntu ahura nayo mu buzima urabona bose ko batangaye bavuga kumbe ivyo birashoboka kumbe nanje kuniko vyahora bigenda iyo ndabigira nkuko byaca bigenda neza urabona yuko reyerema bose babaye motive kandi baryohewe nibaza yuko nabandi bizogenda nkuko yego iyo we n'umujene ugasanga igishuri ari muhira nundi ukaba n'umujene yaheje ishuri akakora ikintu abantu babwira iki bose babiri jewe iyo duhuye n'umujene yaheje ishuri adafite icyo akakora avuze ngo ni umushomeri jewe urumva nyene urumva ko idiri ibigira igarukire ngaha biragora kuko nca mbanza nkamubaza warabuze icyo ukora kweri waramaze amashuri nta kintu na kimwe woshobora gukora urumva umaze kumbwira ko wamaze amashuri atakintu ufise ukora
canishira mu mutwe yuko reyerema nayo mashuri atacu yakumamaneye naho warose impamya bushobozi warananiwe kuko warananiwe nuko wogira ico woshobora kwiteza imbere naco gituma mu byo nababwiye neza yuko uwiza amashuri agaheza neza nujya muntu yatanguye kwiga umunsi wa nyuma amara amashuri kuko umaze kuja mu bibazo byo mu buzima bwa minsi yose ugashobora guhangana navyo ni horeyerema ucuvuga ati ego nize nagize ico ngerako hama duhuye n'undi muntu nawe yize amashuri ariko arakora ikintu kitandukanye nico yize uwo turayambirana nuko corona yaje ndamubwira ati yes wagerageje kuko ubu buzima ni kiyo uko wifashe niko kikwerekana ubu buzima buragoye bugusaba kwiga ikintu cyacyo cyose ukagishira mu ngiro nacyo gituma ushobora gusanga guhura nawe yize icongereza mugabo asigaye akora amatelefone ugasanga yize icongereza asigaye akora amaradiyo nk'uku kwanje nize literature anglaise mugabo ndiko ndakora isabune zitandukanye isabune n'abantu benshi bambaza ati eske wize ubuganga wize ugufyitira ntibumva ukuntu notora umuti uvura igifaranga canke ibiturika canke ibindi bintu vyo ku mubiri aroroke twari twakuze tuzi neza ku gifaranga kidakira naho rero ncamura ati wewe ufise ico uri kurakora waragerageje gumizaho bandanya inova icyo uri kurakora kivayaze umusaruro ku buryo ejo canke hirya yejo uzobamwe ikintu cy'akamaro kuko abo bose bakora bafise ico bakora nuko batanguye bukebuke mu kwongeza gatoyi abasanzwe gukora ibintu biri kuva kera sinijya mitubakoresha nabivuze nabisubiyemo kenshi imyaka ni myinshi bikoze wigisha abantu washa ko nabo gukora n'ibya entrepreneurship right sha kumenya uri kuraba igihugu aho kigeze ubu unye ningira aje bavyakira ubona vyakira neza canke hari ukuntu nyene akitwa kunya usanga nyene tuvuga tuti niko ariko atwigisha bagende ubwo n'ubundi ntabita ntazonka imitahe na hamwe bishozo amavuga ati imitahe ntayihari nuko tuba tuvyiga nta mitahe ihari kuko bose mayivuga abajene ubona kuraba bavyakira neza cyangwa nawe gifite babitaho ikivuze ndagitahura cyane kuko ugerageje no kuraba abajene b'iki gihe hariho ibintu tukigiramo turacagira muri ya politike y'ababirigi turacakira muri ya politike y'abantu bo hanze turacakira muri ya politike y'abazungu turacakira muri ya politike yuko kugira umuntu aje kukwigisha ikintu ari uko akuzanira amahera ari uko akuzanira ikintu wowe nyene uca wunguka mwubwo nyene ukagitora ukagikoresha ariko umuntu akwigishije ikintu ejo kizokubyarira umusaruro niwe wenyine abagukoreye akamaro kuko igituma abantu benshi batabyitabira babifata ibisanzwe babonye uwahagaze imbere ari umurundi nkabo baca bavuga ngo bana bahakwere ngo ntacyo tuzatuha kuhanoba urumva yuko icyo abaspekira ko ni iki ni ya mahera ariko amahera ni impapuro kandi umwe wese arafise amahera arayafise mu mutwe bimunanire kuyemprima ngo yakure mu mutwe ayashire mu mpapuro rero kubera abayafise mu mutwe waje kumubwira ukuntu yoshobora kwitwara kugira yemprima yashire mu mufuko agaca abona yuko ahubwo akeneye ajya we wiyemprimiye abari yamuhamwe isahani y'injya y'ibihumbi 30 ukamugurira isahani y'injya y'ibihumbi 50 izo njyari yakazosubira akazorinda apfatongeye kuzijya Uruko mugabo nakwaje nicerekeye ngine ukura ngira bitaba bahita cyavye barabitahura kandi barabona ko ari byo bikeneye nakize n'ubu ariko hariho ikiyongera ubu cyariyongereye cyane kuko baramaze kubona neza yuko ubuzi bwa leta butiyongera kandi uwafashe matrikire yaramaze kuyifata kugira ayibure nuko abapfuye rero ntawuze ati nakazopfa ari kugira nshikirwe ariko nicyo gituma ubemera ati sha kweri uwogiye cyamaze no kwiyoja muri entrepreneuria ubu barabitahura barabona yuko nta yindi shwa bafise mugimaze kuba babitahura nkawe nk'umuntu akunda kwigisha abaje no kugira ngo ashaka gutera imbere ugiye gukora iki ugiye kubanda gukora gute apari izo tuntu ugiye gukora mu bundi kose ko numvise ibintu bizotwara mwaka wose ni munene kuva ubu nyene gushika tufate nkomeza gatatu ubu nta kindi mbandanya politike yanje kubigisha imyuga mito kuko nico gituma nakubwiye ko je nzobanza kubigisha teme zitandukanye hama nkabigisha imyuga kubera burya utarose umwuga
na vya bindi naho umuntu azobiguha bizoguma ari bitawuri muri wewe umuntu amaze kuguha umwuga ushobora gukora agaca guha n'ingene uzobyitwaramwe mu gihe niwahura n'ingorane kanaka yakwigishije umwuga biragufasha cyane gose gusumba mwaya mezi saya mezi konza ndabikonda bimaze mu myaka hafi 3 nigisha imyuga itandukanye gukora amasabune urabona ko twari kumwe n'uwigisha kurima ibizino wabonye ko twari kumwe n'abandi bantu bakora utundi tuntu dutandukanye niyo nzira nyene nshishamwo ubu uzobona yuko yobikora abikore aha muri kaminuza biragoye ko umuntu abahejeje kaminuza ukacumubwira ngo ndakwigisha ingene barima ingene borora kandi akubwira yuko yize fakagro yize ibyo kurima no korora we nawe ucuja kumwigisha ibyo korora ucumengo wewe ivigira umwigisha ntacu bimaze ariko bijya nivyo yize mwikaye ibyo kuri tere navyo n'ikindi kintu mugwereza gato isindi kajambo kayimo ushikirije nako usaba mu isange kajambo je no babwira nukuri ugwaruka turakwiye kumenya yuko entrepreneuria nico cyonyene gishobora gutuma twiteza imbere nico cyonyene gishobora gutuma tubaho neza hama twige gukorana ubushake gukora twiteze impembo kwa ntuze naco gituma tugiye ku iyi journée mondiale ya volontaria nitwamenya umuvolontaire cyategeza gukora azokora nk'ibi ndiko ndakora wone waba uzi kudesa igisha abandi bamenye kudesa utiyumviriye yuko bajya wigishije bazoca gutwara abakiriya tubikora n'umutima w'urukundo dukora ico bita entrepreneuriat caractère social nicyo kizotuma réellement haba ingorane tubona muri community wacu tuzikuraho hama natwe tukiteza imbere ko yo ingorane muri community ikuyeho yonyene iragaruka ikakwihembera katagushimiye cyane ndagushimiye nanje Bigi ndakwifuza amahirwe menshi nawe menshi cyane gose merci beaucoup